Bo burya nubwo ubona dusa ariko amaraso y'iwacu hajya ntasa. Yego nje ndavyibuka kera ari umukobwa twagendanye kera, je yarambwiza ukuri je naho nowasinziriye cane naho wompa ikiganza ca ndakumva mu maraso. Yego kabisa. Bavuga ati wewe ni ubereye iki kibanza ukwiye kuja mu iki kibanza, klasema bakakubwira ati wewe tuguhaye iyi classe bivanye n'ibikorwa ukora, bivanye n'ahantu ugeze n'ivyo babona ugezemwo, akavuga ati aha hantu iyi level urayibereye vraiment. Je gutwenga atakintu nkwengeje vyongora gose biragoye kabisa. Banza unzanira imanzi ntwenze. Narakukunze ariko sinkikubona, ndasaba Imana ndabe ko tubonana. I sing for you my girl, I miss you baby, my sunshine. Ugire TV. Yeah, kama kawaida ni Saka Music hapa. Ambo jewe rero nitwa Shaskey, ndumwe bagize umugwi Saka Music. Nanje nkuko benshi bamenyereye mu ndirimbo nitwa Remain, hama nkabafise ndindi zina abavyeyi banyishe nitwa Edward. Natu twabisanzuko nuko tubona umengo biraryohera abantu benshi. Ikintu gituma tuvyiryohera gose nuko mbona abantu menga barabikunda gose nyene, batubwira ati muraturyohera muri kumwe. Benshi ugasanga nyene bakunda kutubwira ati iyo tubabonye mutari kumwe usanga bitaryoshe bitanezerewe. Je novuga yuko atantambanyi nyinshi vyoba biradutera, uretse yuko rimwe na rimwe abantu ahubwo aribo bakubwira ati ivyo bintu kuntu musa birashobora kuzobatera intambanya, ariko twe kugeza ubu isaha turi nta ntambanya turabibona ko kabisa. Bo burya nubwo ubona dusa ariko amaraso y'iwacu hajya ntasa. Yego nje ndavyibuka kera ari umukobwa twagendanye kera, je yarambwiza ukuri je naho nowasinziriye cane naho wompa ikiganza ca ndakumva mu maraso. Yego kabisa. Bisanzwe kuririmba ntitwabitanguye vuba, twabitanguye 2015, mugabo gusa kubera imvo z'amashure ntitwagumye tubikomeza gose. Hama ku ndirimbo twamenyekanye ko hari indirimbo twakoze yitwa Warakoze. Ni indirimbo ya mbere twakoze vraiment, bose baravuga ati murafise impano, murakwiye gukomeza umuziki, kumbure ushobora gusanga hari ahantu mwoshobora kugera. Rimwe na rimwe urabona yikuze ugenda ubana n'abantu benshi kandi mukabana muri vyinshi. Burya rero twegaho twagendeye nkuko benshi babivuga, twaragenda tugasubiramo indirimbo z'abandi, buke buke turaja mu mashure. Tumaze kuja mu mashure tutangwa kuja mu makrebe y'intango, bagiye barabona ukungene dushoboye, bahava bavuga ati mwege izo mpano zanyu kabisa, birakwiye ko muba abastar mukaririmba iwanyu, tuze turababona tudance twuturirimbo namwe mwakoze. Nkuko babivuze kweri ubu ndibaza barabibona kandi benshi barabishima bagashinga n'intare. Bo je novuga abafana nibo botubera isura. Bavuga ati wewe ni ubereye iki kibanza ukwiye kuja mu iki kibanza, klasema bakakubwira ati wewe tuguhaye iyi classe bivanye n'ibikorwa ukora, bivanye n'ahantu ugeze n'ivyo babona ugezemwo, akavuga ati aha hantu iyi level urayibereye vraiment. Bo umusi wa mbere tuja muri studio, burya ikintu maze kuba ukigiye mugikunda, ego biragorana ariko si cane.
umunsi wa mbere tuja muri studio twaragiye caturyoheye batwakiriye neza kandi vyaraduhaye intege turimba neza badukora umuziki bie ahubwo bituma numva n'ubundi munsi nzogaruka kabisa. Bisanzwe no uvuga ava yuko umuntu atangura nawe industry yiwe career yiwe nguvuga abafisi hangiro ryahashaka uzoshika sinovuga ngo umuntu ngo akora avuga ngo nshaka uzokora ngo ngire ngo nkaho nakayageze oya suko tuwe dukora ukora uvuga ati reka nkore aho Imana ishaka nzohagera twanabivuze no mu ndirimbo imwe ti reka umuntu akore aho Imana izoba ishaka azohagera yego. Muri iyi minsi bo je ndibaza Double baramubona n'ivyo ariko arakora barabizi yego. Saka music twama twabivuze keshi radio twama twabisiguye ndibuka tugitangura umugwi hari umuhungu twatanguranye kuririmbana niho twavuga ati reka turondere umugwi kandi dutegerezwa kuha izina hama turavuga ati turavye uko tumeze n'ingene tumeze mu myifato yacu tworaba izina nyene ryiza riduhesha agaciro n'umuntu uri mubariye aryumva ko ari izina ryiza ngo twavuze ati reka izina tugire recherche urotangwa kurironka aroca arizana hama rero aragenda agira recherche araribura mugatwe turarizana izina ricarira kundwa n'abantu benshi gose bararikunza abantu baravuga ati vraiment iryo zina ni ryiza n'umwana acaryumva n'umutama n'umuntu atiza akarisobanukirwa n'ubwo atari jambo ry'ikirundi benshi bakunze kuvuga ngo ni jambo ry'ikirundi oya si ry'ikirundi saka ni jambo ry'icongereza risigura inuma. Ego biravana indimi ni nyinshi mugabo ariko sinovuga ngo ndavyemeza neza guko jewe sindi ban spare oya ya truvye icongereza oya ariko sinovyemeza neza mugabo ariko je nzi ko insiguro yacu gisigura pijo. Mu bisanzwe bamavuga ngo nta vyerade ariko nkuko numva benshi bakunda bavuga ngo abagore ngo bashaka kuzoduteranya ngo bakatwankanisha ariko je sindavyibaza je sindabizi uko bategezwa uzokundana nkuko natwe dukundana yego vraiment atari uko naho je sinumva gusa ariko bazogerageza ndabizi nta kintu kizotujyanisha uko turabavandimwe twavuye mu ndimwe twonkibereye yego vraiment. Je gutwenga atakintu nkwengeje vyongora gose biragoye kabisa banzu nzanira imanzi ntwenze barayamaze ngushaka umuce acika ijoro ushaka umubira nawe kabira kuya ntugasuzugure akazi uko kari kose kora ibikorwa niho uzotera imbere ugateza imbere igihugu cakuzaye tugikorere kuko kiradukeneye. yagiz'ati TV.